ca gihe co gutabagwa ingo n'imiryango vya Afrika haguruka. Igikorane ingo n'imiryango vya Afrika haguruka ni igikorane cama gitegurwa n'umuhanuzi rurangiranwa Ferdinand Bankuwiha afatanije n'ishengero Repentance and the Holiness Church for the Revival asanzwe arongoye. Ico gikorane cama kibuka umwaka utashe ku magenekerezo ya 16, 17, 18 mu Kakaro. Uyu mwaka kikazobera ku kibuga c'ishure ry'imyuga ETS Kamenge kuva igihe c'isaha 8. Uyu mwaka wowo ntibizoba vyoroshe, hazoba hari umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira, umwanya w'ijambo, umwanya wo gusengera abagwaye, n'umwanya w'ubuhanuzi. Sivyo gusa, tuributsa ko hazora abakozi b'Imana bo mu mihingo itandukanye, amakorale yo mu mashengero atandukanye, n'iyindi migwi itandukanye. Je nzobayo, mbega nawe uzobayo? Eka nagusiba. Imiryango vya Afrika, Homes and Families of Africa, rise!